Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abe kumwe nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twarabonye umugani w'intama yazimiye, uwihera rizimiye, tukaba twaranabonye n'inkuru ya wa mwana w'icangazi. Uwo mwana w'icangazi yateye akagere abo muhira arigira, ariko Imana ishimwe ko yahavuye yisubiramwo agahindukira akihana. Reka tugaruke mu ncamake ku vy'iyo migani kugira ngo bifashe utabaye hafi ngo akurikire icigwa. Kandi nawe woba waragikurikiye biraryoshe kwiyibutsa. Yesu yatanguye kubacira umugani w'intama yazimiye nk'uko twabibonye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba ca 15 uva ku murongo wa 3 kugeza ku w'indwi. Havuga ngo abacira uwo mugani ati, hogira umuntu muri mwebwe afise intama 100, yozimiza imwe muri zo, ntiyosiga izindi 99 mu gahinga akaja kurondera iyazimiye kugeza aho ayibonera? Iyo ayibonye ayiterera ku bitugu anezerewe. Yashika mu rugo agahamagara inshuti ziwe n'ababanyi biwe akababwira ati, tunezeranwe kuko ndabonye intama yanje yari yazimiye. Uwo mugani uratubwira ingene umuntu yahagaritswe umutima n'intama imwe yatakaye kandi yarasanganywe izindi nyinshi zisigaye. Umugani utwigisha kuri Kristo Yesu umwungere mukuru. Intama nazo ni twebwe nyene abantu. Yesu ararondera bose kugira ngo ntihagire n'umwe yotakara. Aragomba kugushira ku bitugu nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza, aho n'ahantu hakomeye. Twarabonye yuko umuherezi mukuru mu Bisirayeli yambara impuzu yitwa efodi irimwo amabuye 2 mu bitugu vyiwe. Ibuye rimwe ryaba ryanditsweko amazina y'imiryango 6 y'Abisirayeli, iyindi miryango 6 ikaba yanditswe kuri iryo rindi buye riri ku bitugu. Nukuvuga yuko Abisirayeli umuherezi yabagenda abikoreye ku bitugu. Yesu nawe ari nawe muherezi mukuru aradutwaye ku bitugu vyiwe, akaba agomba ko atanumwe yozimira. Umwungere mwiza iyo aragiye intama 100 ategereza kuzitahana zose. Yesu nawe ni umwungere mwiza, ntashaka ko ari n'umwe yozimira. Kuri uwo mugani Yesu yaciye yongera ko n'uwundi ushaka gusa nawo w'umugore yari afise amahera 10 hanyuma abura rimwe. Yavuze ati, none ntiyodomeka itara agakubura inzu akarondera ashishikaye kugeza aho aribonera? Iyo aribonye ahamagara inshuti ziwe n'ababanyi biwe akababwira ati, tunezeranwe kuko ndabonye ihera nari nazimije. Ndababwire uko niko haba umunezero imbere y'abamarayika b'Imana kubw'umunyabyaha umwe yihanye. Uwo mugani uratwereka ukuntu hazoba umunezero igihe abatumire b'ubukwe bazoba bashitse mu bukwe bakwiye. Kurya umugore abona kwihera rimwe rifise agaciro ukwaryo, niko n'Imana Data wa twese ibona uruhara rw'umuntu umwe wese iravye mu mutima. Umugani uvuga ku mwana w'icangazi ushobora kuba nk'uko twabibonye ari nawo mugani ukundwa n'abantu benshi cyane. Twabonye uhereye ku murongo wa 11 ingene Yesu yababwiye ati, habaye umuntu yari afise abahungu 2. Uwo muntu agereranywa n'Imana Data wa twese ngo yari afise abahungu 2, umwe akwitwa umuhungu mukuru, uwundi nawe akitwa umuhungu mutoya. Umuhererezi yabwiye se ati, Data, umpiraga iryanje. Se nawe abagaburira itunga ryiwe. Hanyuma iminsi mike iheze,
umuhererezi yaciye akoranya ibintu vyiwe vyose, aragenda aja mu kindi gihugu ca kure. Ashitseyo yarasesaguye ibintu vyiwe abimarira mu buhumbu. Muri urwo rugo uwo muhungu nta na kimwe yarabuze, bwaba ubutunzi, umunezero n'urukundo, eka vyari bikwiye. Ariko abo mu rugo bagiye babona uwo muhungu yaduka, aravuga ati aho nahereye nguma ngaha nkurikiza urutonde n'amategeko vya hano ndarusha, nigombera kwigira aho nzoronka umwidegemvyo haruta ahandi. Uwo musore ndabona yari yinjiwemwo n'impwemu ihumanye, agatima ko kwipfuza ivyo hanze. Yaragobereye se arateba aragondozwa, amuha iragi ryiwe ati nta kundi. Uwo muhungu yarafashe urugendo, abonye itunga ry'umurengera riri mu minwe yiwe atigeze acumukurira, yuzuza imifuko aragenda. Ayo mahera ntiyari yayacishije ubwenge bwiwe canke ibindi yoba yarakoze ngo acumukure, ariko yayahawe ku buntu, kuko se yari umuvyeyi wa mugwaneza, umuvyeyi w'igitangaza. Uwo muhungu yaciye aja mu kindi gihugu, atangura gusesagura ya mahera ngo yinezereze atankomanzi. Yesu ntiyarinze kudondagura ido nido ivy'uwo muhungu yaciyemwo, ariko umuntu agerageje kwiyumvira yokumva yuko uwo muhungu yisutse mu bintu bitari bike aronderamwo ukwinezereza. Uwo musore ngo abimaze vyose, ikigoyi gikomeye caciye gitera mu gihugu, nawe atangura gufutana. Ubutunzi bwiwe bwarononekaye, ehe noneho birunyutse, kuko n'igihugu yari yarahurumbiye kiraciye cononekara, kirafutanye. Abura imbwa n'imbwebwe, abura hata umutwe. Aha rero Yesu yarerekanye ko no muri bamwe wa muhungu yahora yita abagenzi atanumwe yashobora kumufasha. Ariko Imana ishimwe yarisubiyemwo, aribwira ati abacangiro ba data bangana kuriya, kandi bahazwa n'ivyo kurya bakabisigaza, nayo jeho inzara iriko iranyicira hano. Rero mve hasi nje kwa data ndamubwire nti, data, nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe, pfuma ungira umucangero wawe. Aha ni ku murongo wa 18 n'uwa 19 muri iki gitabo c'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igihimba ca 15. Wa mwana w'icangazi amaze kwisubiramwo agafata ingingo nziza, yaciye abaduka, yihereza inzira imusubiza imuhira, ava hasi aja kwasi. Samubona akiri kure, amutera akagongwe, arirukanga amugwa munda, aramugumbira. Reka ubonaho dushishikara ya nkuru y'umwana w'icangazi. Twinjiye mu cigwa c'uwu munsi, turabandanya duheraheze inyigisho zijanye n'uwo mwana w'icangazi. Turaca dutandukira turabe umugani w'umuzezwa bintu mubi, maze turangirize ku majambo Yesu yishuye abafarisayo igihe bari bamutwenze. Twarumvise amajambo ya wa mwana w'icangazi yakoresheje mu gusaba imbabazi se, nk'uko twabisomye ku murongo wa 21. Haravuga ngo, data, nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Akigejeje aho nyene turabona ingene se yaciye avyifatamwo. Ku murongo wa 22 kugeza 24 haravuga ngo, maze se abarira abashumba biwe ati, nimuzane n'ingoga umwambaro uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoke n'inkweto ku birenge, muzane na yashuri inuze muyibage turye tunezerwe, kuko umwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none arabonetse. Nuko batangura kunezerwa. Nshuti yanjye mugenzi, ugomba kwinezereza, ntiwiyumvire kuja mu kindi gihugu wibaza ngo ntiwohinyuka ugiye mu byaha. Ntushobora gukora icyaha ngo uheze ukironkana amahoro. Imana irafise uburyo imaramaza uwugomba kwigira umuhinga mu gucumura. Amahoro n'umunezero ubironka ugarutse ku Mana honyene. Nta kundi kugaruka ku Mana atari ukwihana ugasaba imbabazi ku byaha byawe.
mu gihe nk'iki hari abantu benshi bava mu gihugu baja kuba mu mahanga. Nagomba nshuti yanjye nakubwire ngo aho mu mahanga ijisho ry'Imana rirahashika. Ntuhakorere ibyaha, kuko icyaha kitubuza amahoro aho buri hose. Mbega wumvise ibyo se wa mwana yaciye akorera umwana wiwe? Umwambaro yamwambitse yawambitswe abanje kozwa, kuko yaratuye aremera ko yacumuye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. Ibyo nibyo bituma iduharira ibyaha byacu ikatwoza ukugabitanya kose. Yesu rero yaratwogeje, niwe yiteguye kwakira akoza n'abari baramutaye. Iyo mpeta yamwambitse yerekana ko wa muhungu atigeze ava mu gitigiri cy'abana ba se, ahubwo ko yamaze kuba umuhungu wiwe akuze. Cyari ikimenyetso cy'uko uwo muhungu agarutse mu kibanza ciwe mu nzu kwa se. Nshuti yanje, Kristo n'uwo munsi ariteguye kukubabarira. Naho woba wariyandurije mu gihugu ca kure, ariteguye kukwemera nk'umugeni, ariteguye kukwemera nk'umwana wiwe. Iyo wihanye ibyaha byawe byose aca kwemera. Imbere y'umuvyeyi umwana aguma ari umwana. Ariko rero ikigaba gikwiye guheba ubugaba bwaco kugira ngo kironke umugisha umuvyeyi. Umviriza mu nkuru y'uwo mwana w'icangazi ingene uwo mwana yabaye icangazi mu mutima wiwe. Usomye ku murongo wa 25 kugeza kwa 28, twumve ingene mukuru w'uwo mwana w'icangazi nawe yahavuye aba umwana w'icangazi mu mutima. Turasoma ku murongo wa 25 kugeza kwa 28 ngo ariko umwana wiwe w'imfura yari mu murima, ariko araza agira ashike ku nzu, yumva inanga n'intambo. Ahamagara umwe mu bashumba amubaza ibibaye ibyo ari byo. Aramwishura ati, murumunawe yaje, so yamubagiye yashura inuze, kuko amubonye agikomeye. Araraka, yanka kwinjira. Se arasohoka aramwinginga. Mwumve namwe nshuti zanje, ngo ababajwe nuko murumuna we yagarutse, ngo mbere n'uwo munsi mukuru ntawinjiramwo. Umviriza ico yishuye se, agerageje kumwinginga ngo yinjire anezerewe mu bandi, ngo yinjire anezerwe mu bandi. Kuva ku murongo wa 29 kugeza kwa 32 hatubwira ngo maze abwira se ati, raba iyi myaka ingana itya ndagukorera, ntaho nigeze kwanka ico wangeze, nanje ntaho wigeze kumpa n'agasuguru ngo nezeranwe n'abagenzi. Maze uwo mwana wawe aje, yamaze ibyawe abisambanisha, umubagira ishuri inuze. Nawe aramwishura ati, mwana wanje, tubana iminsi yose, kandi ivyanje byose ni ibyawe. Ariko akanyamuneza no guhimbagwa biratubereye, kuko uwo murumunawe yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none arabonetse. Hari abakristo benshi batagiye kwangara mu gihugu ca kure, ariko ugasanga bari mu bworo bumwe bw'ubutindi. Bahawe imihezagiro yose yo mu buryo bw'impwemu, ariko kugira ngo bazoyishikire ibegukire n'umugani. Imana idufitiye imihezagiro yo mu buryo bw'impwemu, ariko ntishobora kuyitugobererako. Ni twebwe dutegerezwa kuyirondera tukayakira. Mu mpera y'uwo mugani w'umwana w'icangazi turabona umwe mukuru we ari we agumye hanze y'umunezero wa se n'abiwe. Muri uwo mugani rero turigishwa ingene umwana w'Imana ava mu muryango wayo akaja kuyerera mu isi, ariko iyo ahindukiye akihana haca haba umunezero. Uwundi nawe tumubona aguma imuhira, ariko agahereza hanze, kandi umunezero warugeze. Wibuke yuko ubugingo bw'umunezero bubonerwa muri Kristo Yesu, we atwinjiza mu muryango w'Imana. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igihimba ca mbere umurongo wa 12 niho hatubwira hati, ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Uwundi mugani twoganirako n'uwu uvuga
ivy'umuzezwa bintu mubi tukaba tuwusanga muri iki gihimba ca 16 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Benshi baragerageza gukoresha uwo mugani bawushira ku vyifuzo vyabo ngo maze uwo muzezwa bintu avugwa ngo n'umuhizi ihibambewe, ahubwo n'umusuma kandi n'umuhemu. Uwo muntu Yesu yatanze ko akarorero yari umuntu akomeye mu vy'isi, kandi ab'isi baramukunda kuko yari uwabo nyene. Turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca 15 umurongo wa 18 n'uwa 19 hakatubwira ngo isi ntiyabakunda, mumenye ko jewe yabanje kunyanka. Iyo muba ab'isi, isi bikunzi cayo, maze kuko mutari ab'isi ariko nabatoranije mu b'isi, nicyo gituma isi banka. Umwana w'Imana si uw'isi, kandi ntakwiye kwishushanya n'ivy'isi. Twibuke rya jambo rya Pawulo yandika mu ikete ry'Abaroma igihimba ca 12 umurongo wa 2 ati: ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke gose, mugize imitima mishasha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Ivy'iki gihe canke ivy'isi bishira imbere ukwigwanako, naho koba uguca mu bidahimbara Imana. Nawe urya muzezwa bintu muri iyi nkuru duhejeje gusoma yari yaranonosoye ivy'ukwigwanako mu buryo ubwo aribwo bwose. Isi ivuga gutyo nyene nk'uko abarundi bavuga ngo igisuma n'igifashwe, hatabaye gufatwa ngo bose ni beza. Ariko nta gisuma ciza kibaho. Ijambo ry'Imana ryoryo rivuga ko twese turi babi, ariko habaye kwizera Kristo Yesu tugaca tuba beza. Reka dukurikire uwo mugani Yesu yaciye duhereye ku murongo wa mbere wo muri ico gihimba ca 16 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Haravuga ngo maze abwira abigishwa biwe ati: habaye umuntu w'umutunzi yari afise umuzezwa bintu wiwe, bamumurega ko asesagura ibintu vyiwe. Umuzezwa bintu yari umuntu ajejwe ubutunzi bw'uwo wundi muntu. Wibuke ko umuzezwa bintu wa Aburahamu ari we yagiye i Harani kuronderera umugeni Isaka mwene Aburahamu. Abazezwa bintu basabwa kuba bizizigirwa. Nshuti muzezwa bintu, ubwizigirwa bwawe nibwo Imana ikugombako, kandi na shobuja nico agomba. Hano ku murongo wa 2 turabona yuko uwo muzezwa bintu yari kure y'ubwizigirwa. Umve mugenzi uri kuranyumviriza, mbega ubwizigirwa bwawe weho bugera hehe? Havuga ngo aramuhamagaza aramubaza ati: ibyo nkumva ko nibiki? Harura igitigiri c'ivyo wabikijwe, kuko utagikwiye kuba umukuru w'abakozi bo mu rugo rwanje. Hari hageze ko yerekana ingene yakoze, ariko kubera ko yari yakoze nabi, yagerageje kurondera ingene abikika akoresheje ikinyoma. Usomye umurongo wa 3 hatubwira ngo uwo mukuru w'abakozi bo mu rugo aribaza ati: mbe ndabigire gute ko databuja agira nkure mu gikorwa? Sishobora kurima, binteye isoni no gusegerereza. Urumva kwicaha ari kibi mugenzi. Uwo muntu ntiyarashoboye kurima, kandi biraboneka ko yaratewe isoni no gusega, ariko ntiyari yatewe isoni n'ukwiba. Ikibabaje nuko n'uwo munsi hari abantu benshi bameze gutyo. Umurongo wa 4 niwo utubwira ingingo mbi yafashe. Havuga ngo ndazi ico nkora, ngo ninakugwa mu gikorwa bazontunge mbe mu ngo zabo. Urumva yuko uwo muntu atanu kwicuza ivyo yakoze ngo yihane. Uwo rero ni w'ab'isi bita umunyabwenge. Ntaco yarashoboye gukora, no gusega ntavyo yaragishoboye kuko byamutera isoni. Ariko ngiyi inama agira yigire. Umve ku murongo wa 5 n'uwa 6. Ahamagara bari n'imyenda ya shebuja bose umwe. Abaza uwa mbere ati: harya databuja umufitiye ibingana iki? Aramwishura ati: ngeri 100 z'amavuta ya elayo. Nawe ati: akira ikete ryawe wicare n'ingoga wandike 50. Uwo muzezwa bintu yaciye abwira uwo muntu aheraniye shebuja ko yokwandika bike bike kugira ngo azorihe ica kabiri c'ivyo aheranye. Umurongo w'indwi nawe uravuga ngo kandi abaza uwundi ati:
harya weho umufitiye ibingana iki? Aramwishura ati ngera 100 z'ingano. Aramwishura ati atakira ikete ryawe wandike 80. Uwo nawe yaremeye kuzoriha ingero 80 aho kuriha 100. Birumvikana kubwo busuma uwo muzezi wa bintu yari yarabukoresheje kuva kera, ahubwo yari yaratembeje shebuja. Ariko umurongo w'8 uratwereka yuko uwo muzezi wa bintu atahanywe. Usomye umurongo w'8 utubwira ngo nuko shebuja ashima uwo munyabigega agabitanya kuko yakoze iby'ubwenge, kuko abana b'iki gihe bagira ubwenge mu by'ubu bugingo kurusha abana b'umuco. Uwo munyabigega yarazi ubwenge bwo mu isi bwo kwigwanako. Ab'isi nkawe bamukundira ico. Eka n'uwo munsi uraza wumva abantu bariko barashima umusuma bati urya arakerebutse, urya igiturire bati urya arorohereza abantu. Nshuti yanje mugenzi, umviriza ico Yesu yavuze ku murongo w'9. Avuga ati nanje ndababwire, itunga ribi muryironkeshereza abagenzi, ngo niryabura baze babatunge mube muri zango zitazoshira. Amahera ubwayo ntiyari mabi. Urukundo rw'amahera niyo nkwezi y'amarere. Abizera twari dukwiye kubona ko amahera ari ay'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo aravuga ko dukwiye kwibikira ubutunzi mu ijuru. Uko tuyakoresha kose dukwiye kwama twibuka ko dutera tugiye iwacu mu ijuru. Aha mu isi siho tuzoguma. Kubw'ivyo rero dukwiye gukoresha iby'Imana yaduhaye ku buryo duhesha Imana icubahiro. Umurongo wa 10 kugeza ku wa 12 dushishikara gusoma ngo uwukora ivyo yizigiwe ko kucoroshe cane agira atyo no kugikomeye. Ugabitanya kucoroshe cane agabitanya no kugikomeye. Namba mutabaye abizigirwa ku itunga ribi mubikijwe, ninde azobabitsa itunga nyaryo? Kandi namba mudakora ivyo mwizigiwe ko ku vy'abandi mwabikijwe, ninde azobaha ivyo kwiganzira? Abizera bose ivyo dutunze ni ivy'Imana, natwe turabazezwa bintu gusa. Dutegerezwa kubikoresha nk'uko Imana igomba. Abakristo benshi uwo munsi bazi ubwenge bwo kwegeranya itunga ryo muri iyi si. Imana ariko menya yuko izotubaza ingene twarikoresheje, kuko ariyo iriduha. Nshuti yanje mu Kristo uri kuranyumviriza, urakwiye kumenya gukoresha ubutunzi bwawe mu gukwiza hose ubutumwa bwiza. Muri uwo mugani rero w'umunyabigega canke umuzezwa bintu mubi, Yesu atubwira ati mbega wibaza yuko Imana izoguha itunga ryo mu ijuru warananiwe no gukoresha neza iryo yaguhaye mu isi? Amahera yacu rero dusabwa kuyakoresha mu guhesha Imana icubahiro, atari mu kuyatanga gusa, ariko na cane cane kuyakoresha neza ku buryo butuma imitima myinshi ibohoka ikava mu vyaha. Yesu aravuga ku murongo wa 13 ati nta muntu asaba abami babiri, yokwanka umwe agakunda uwundi, canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Asangwa uca amahera, mbega wewe uyakoresha iki? Mugenzi uri kuranyumviriza, woba uyakoresha iby'isi gusa? Aho rero woba usaba itunga. Niko biri, ntushobora gusaba Imana n'itunga. Imbere y'ukurangiza kino cigwa tworaba ico Yesu yishuye abafarisayo bamutwenze. Turabona kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 17 uko Luka yavyanditse. Havuga ngo abafarisayo bari abantu bakunda itunga. Bumvise ivyo vyose baramutwenga cane. Arababwira ati mwebwe mugomba kwiyerekana nk'abagororotse mu maso y'abantu, ariko Imana irazi imitima yanyu, kuko igishizwe hejuru mu bantu ari gisesema mu nyonga z'Imana. Ivyagezwe hamwe n'amajambo y'abavugishwa n'Imana byabayeho gushitsa igihe ca Yohana. Uhereye ico gihe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buravugwa, umuntu wese akagwanira kubwinjiramwo. Icoroshe nuko ijuru n'isi vyovaho, hako akazatsa na kamwe kava ku rudome rumwe rwo mu vyagezwe. Nshuti yanje, Imana yarizi imitima y'abafarisayo.
eka n'umutima wawe irawuzi mugenzi, irazi imitima ya twese. Uburyarya woshobora kubugira ku bantu, ariko ku Mana ho ntibishoboka, kuko ibona n'ivyikinze imbere mu mutima. Mugenzi uteze amatwi kino cigwa, nagomba ndangize ndakwibutsa yuko ivy'Imana yaguhaye byose, ivyo ubona ufise ari ntizo, kuko abantu twese ivyo dutunze ni ivy'Imana, eka na twebwe turab'Imana, turabazezwa bintu bayo, dutegerezwa kubikoresha nk'uko Imana igomba. Abakristo benshi uwo munsi bazi ubwenge bwo kwegeranya itunga ryo mw'isi gusa, ariko Imana izotubaza ingene twarikoresheje, kuko ari iriduha. Abakristo turakwiye kumenya gukoresha ubutunzi bwacu mu gukwiza hose ubutumwa bwiza. Nshuti yanje, ntuvyishimemwo rwose ngo bigutere ubwibone, ngo wirengagize Imana, ngo nuko wegeranije itunga, kandi baho wereka abandi umutima w'ikigongwe mu vy'Imana yaguhaye. Reka rero turangize dusenga. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, turagushima kuri iki cigwa c'uwu munsi. Uratwigishije ingene dukwiye kwitonda, tukamenya ingene dukoresha itunga ryacu, kandi igihe tugiye kure yawe kubw'ivyaha, uratwereka ko witeguye kutwakira tukugarutseko. Ndasengeye uwo muntu yagiye kure yawe, Mana umugarukane mu rugo, umuhe umutima nk'uwa wa mwana w'icangazi yisubiremwo akugarukeko. Ubu nawe wahaye itunga, umwigishe kurikoresha ivyotuma izina ryawe rihabwa icubahiro, na cane cane umuhe kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, aca arongorwa nawe mu kubaho kwiwe. Ndabisavye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Icigwa cacu co kuri uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.